Kw'igenekerezo rya 13 Ntwarante umwaka w'2023 haratowe imigera itera indwara y'ubukangwe mu bipimo vyari vyafashwe ku bana biketswe ko boba baranduye iyo ndwara mu Burundi. Umwe ni umwana w'imyaka 4 wo muri zone ya Gatumba intara ya Bujumbura mu karere k'ubuvuzi ka Isare. Uwo mwana tukaba twasanze atarucanco na rumwe yari yararonse. Abandi babiri twasanze arabandujwe n'uwo wa mbere. Kubera imigera y'ubukangwe isanzwe yibera mu mwanda mukuru mu ntumbero yo gukinga iyo ndwara y'ubukangwe, haraba igikorwa co gupima imyanda iva mu ngo iciye mu miringoti n'imiserege. Mu bipimo vyakozwe muri laboratoire, 5 muri vyo harabonetsemwo imigera y'indwara y'ubukangwe. Twomenyesha ko muri ivyo bipimo twasanzemwo imigera 3 vyavuye mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura y'uburaruko muri komine Ntahangwa, 2 navyo vyavuye mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura yo hagati muri komine Mukaza hano mu gisagara ca Bujumbura. Kuva kuwa 25 Munyonyo umwaka w'2022 aho hatangura gukekwa ko uwo mwana yoba yaranduye, hagafatwa ingingo yo gufata ibipimo, ni ikimenyetso cerekana ko igikorwa co gucungera indwara y'ubukangwe kimaze gutera intambwe. Nk'uko bisanzwe biri mu ngingo mpuzamakungu ku bijanye no gukinga indwara z'ibiza, iyo habonetse umwana n'umwe gusa yanduye indwara y'ubukangwe mu gihugu, bisigura ko igihugu kiba kiri mu kiza c'indwara y'ubukangwe. Nico gituma ntangaje icese ko igihugu cacu catewe n'ikiza c'indwara y'ubukangwe. Tubibutse ko indwara y'ubukangwe iterwa n'umugera utera ubumuga bw'amaguru canke amaboko, ubwo bumuga kandi bukaba butavurwa. Iyo ndwara kandi ikarira abana bakiri bato, kandi umugero uyitera kenshi wandurwa biciye mu kanwa iyo umuntu afunguye canke anyoye amazi yanduye. Muri kino gihe rero ubushikiranganji bufadikanije nabo dusanzwe dufashanya na cane cane mu mugambi wo kurandurana n'imizi ubukangwe, hari ivyo twaciye twihutira gukora, navyo bikaba ari ibi bikurikira: gukora itohoza rijanye n'inyifato mu kibano c'ahatowe uwo mwana agwaye kugira turabe ko atahererekanwa ry'iyo ndwara ryoba ryarabayeho, gusuzuma ko hatari ibimenyetso vyotuma uwo mugera ukwiragira ahandi, kongereza ingufu mu gucungera indwara y'ubukangwe. Mu ntumbero yo guhagarika ikwiragira ry'umugera w'ubukangwe no gukinga kw'ibibondo vyacu vyomugazwa n'iyo ndwara, tugiye gukora ibikorwa bikurikira: gushiraho umugwi wo gukurikiranira ku munsi ibikorwa bijanye no guhagarika iki kiza, gutunganya vyihutirwa isekeza ryo gucandaga abana bose kandi mu gihugu cose kuva ku bakivuka gushika ku b'imyaka 7. Naho dutangaje ko hari kiza c'indwara y'ubukangwe, twomenyesha abarundi n'amakungu ko igihugu cacu kubera kwijukira incanco twamaze gushikira urugero rwo kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe. Mu bipimo vyakozwe vyerekanye ko uwo mugera waje uzananye mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turangije turarika abavyeyi ngo bazitabire uko bama isekeza tuzoca dutunganya mu minsi iri imbere ryo gucandaga abana kuva kuvutse gushika ku w'imyaka 7.